Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakure official. Iyakure official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abasirikare barenga 5,000 ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe yageze kuri iyakure official aremeza neza ko ku masaha y'umugoroba kwigenekerezo rya kabiri aribwo abasirikare b'u Burundi bageze mu bice bya teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi barenga 5,000 bageze muri Kivu y'Amajyepfo gucungera umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amakuru akomeye cyane avuga yuko hari abarwanyi bashaka guturuka mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo maze bakagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa General Ejo Ndayishimiye burimo kwikanga igiti n'ibuye, buravuga yuko hari umugambi ukomeye cyane w'abantu bashaka gutembagaza intwaro ya CNDD-FDD bavuye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi General Ejo Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda kirimo gushaka gukora ibintu bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko azi neza ko u Rwanda rushaka gufasha inyeshyamba maze ngo zigatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri iyakure official. Amakuru tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere abasirikare barenga 5,000 b'igisirikare cy'u Burundi bageze mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku bwumvikane bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abavuye muri Kivu y'Amajyaruguru yose bagiye muri Kivu y'Amajyepfo, usibye abasirikare bake cyane basubiye mu Burundi. Amakuru atugeraho rero aravuga ko abasirikare barenga 15,000 b'u Burundi barimo kugaragara mu gace ka Uvira, aho ngo barimo gucungera umutekano ku mbibe za Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bafite ibitwaro bikomeye. Aba basirikare baryamiye amajanja ndetse ngo biteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese washaka guteza agasomborotso ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi. General Ejo Ndayishimiye ngo afite ubwoba ko abantu bashobora guturuka muri Kongo maze bagatembagaza intwaro yiwe. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Tabara baryamiye amajanja muri Kongo kandi ko nabo bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakaba batembagaza intwaro ya CNDD-FDD. Inyeshyamba za Tabara zimaze iminsi zironka imyimenyerezo ikomeye cyane muri Kongo, ndetse izi nyeshyamba zisigaye zifite ibirwanisho bikomeye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abitangaza. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwahisemo kurungika abasirikare benshi muri Kongo hariya muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo batangire izi nyeshyamba za Tabara. Amakuru atugeraho kandi aravuga yuko bano basirikare bagiye muri Kongo bafite gahunda yo kurwana na Tabara bakayigabaho ibitero bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya teritwari ya Fizi. Hari amakuru avuga yuko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi ubungubu bagiye gutangiza ibitero bikomeye byo guhiga bukware zino nyeshyamba za Tabara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko bubangamiwe cyane ndetse bukemeza ko bufite amakuru yizewe ko hari inyeshyamba zikomeye zizava muri Kongo maze zikagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi.
Burundi buhana umupaka na Kongo, ndetse kuva hariya mu gace ka Uvira werekeza i Bujumbura ni ahantu hafi cyane rwose. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abarwanyi ba Red Tabara nabo baryamiye amajanja kandi ko biteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 batangiye gusatira umujyi wa Bukavu, ibintu byatangiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kwikanga buvuga yuko M23 niramuka igeze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha abarwanyi ba Red Tabara maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Kuva i Bukavu werekeza i Burundi ni ahantu hafi cyane, ni ukumanuka ukagera muri Uvira, ubundi haba hasigaye ibirometero bike cyane ugahita unyura mu Gatumba ukagera i Bujumbura. Amakuru atugeraho rero aravuga ko General Ejo Ndayishimiye abibona neza ko intwaro yiwe igeramiwe, ngo nta kabuza yarwanyije M23 mu buseruko bwa Kongo. Aba barwanyi rero ngo nibaramuka bageze ku mupaka w'u Burundi ngo ntago bazamugwa amahoro, nta kabuza rero ngo bazafasha Red Tabara kandi ngo bazakora ibishoboka byose bavaneho ubutegetsi bwa Gitega bwagaragaje ko bushyigikiye ingengabitekerezo z'amoko ndetse n'urwango ku bwoko bw'Abatutsi. Ubutegetsi bwa Gitega rero bwabuze ayo bucira n'ayo bumira, buriko burakora ibishoboka byose ngo butangirire hafi. Abasirikari ibihumbi n'ibihumbi barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Kongo, baravuga ko bagiye kurwana umuhenerezo ndetse ko nta nyeshyamba izigera yinjira mu Burundi iturutse mu gace ka Uvira. Muri iyi minsi hari ubwoba bwinshi cyane bw'intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Ejo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yarateguje ku mugaragaro abanyagihugu b'u Burundi, yababwiye ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kirimo gutegura imigambi y'intambara mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura, General Ejo Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyashoje intambara muri Kongo, ndetse avuga ko afite amakuru yizewe ko muri Kongo nibirangira nta kabuza bazashoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Yateguje abarundi rero kuryamira amajanja kandi bakitegura intambara ikomeye. Mu gisirikare ho ibintu byahinduye isura, abasirikare baryamiye amajanja irya nino ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi kandi bafite ibitwaro bikomeye barimo kuryamira amajanja irya nino muri za Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu bindi bice byose igihugu cy'u Burundi gihana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gisirikare babwiwe ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Mu gisirikare barategujwe, ubu ngubu baryamiye amajanja, igisirikare kiri kuri standby class 1, ni ukuvuga ko umunota ku wundi urwamo rw'amasase rushobora kumvikana mu Burundi. Abasirikare rero bategujwe ko umunota ku wundi bashobora gutangiza intambara ikomeye cyane, ndetse ko ibintu bishobora kudogera mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroheye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse hari n'amakuru yemeza yuko General Neva arimo kwikanga kudeta y'abasirikare bamaze kurambirwa intwaro yiwe. Muri iki gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo byinshi cyane by'ubukungu, abaturage bakaba babayeho nabi cyane, igitoro cyarabuze mu Burundi, inzara irimo kwica abaturage. General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora gutembagaza intwaro yiwe. Muri iki gihe kandi abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo, ni ibintu byashavuje cyane abarongoye igisirikare. Hari ubwoba rero ko intwaro ya CNDD-FDD yatembagazwa n'abasirikare bamaze kurambirwa inyifato ya General Neva. Muri iyi minsi General Neva ariko arahinduranya abacungera umutekano wiwe. General Neva arahindagura mu buryo bukomeye abamugenda inyuma, ndetse nta muntu n'umwe arimo kwizera muri iyi minsi. Hari amakuru avuga ko akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi kaba kamaze kurambirwa inyifato ya General Neva, ndetse ngo bashobora kumukorera kudeta umunota ku wundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu ntwaro ya CNDD-FDD, harimo kwikeka gukomeye cyane, ndetse ibihangange muri CNDD-FDD birakekwa ko byaba bishyigikiye umugambi wo kuvanaho General Ejo Ndayishimiye.
Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi baravuga yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane bagiye gushoza ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baryamiye amajanja, ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubateguza ko umwanzi wabo ari u Rwanda, ndetse ko u Rwanda rushaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ubungubu irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye baryamiye amajanja, baravuga yuko umunota ku wundi bashobora gutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iravuga yuko irimo gutegura ibitero simusiga byo kwibasira igisirikare cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo cyagiye kwigarurira umujyi wa Goma, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko intwaro zakoreshejwe mu kwigarurira umujyi wa Goma ngo ari intwaro zihambaye cyane z'igisirikare cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea yavuze yuko intwaro zikomeye cyane arizo u Rwanda rurimo gukoresha, ndetse ngo bafite intwaro zihambaye cyane ku buryo Kongo ngo yahahamutse ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Madame Therese Kayikwamba wa Guinea rero akavuga yuko nta kabuza u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma, ndetse ko ngo abakomando b'igisirikare cy'u Rwanda aribo binjiye muri uyu mujyi wa Goma bakawigarurira. Mu gihe rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini, perezida w'u Burundi nawe ejo bundi mwaramwumvise aho yavuze yuko u Rwanda ngo rushaka gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Ejo Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yuko abasirikare b'u Rwanda bazagera no mu Burundi, ndetse ngo bakaba batembagaza intwaro yiwe. General Neva imbere y'abadiplomate yavuze yuko u Rwanda rurimo gutoza abanzi b'u Burundi, kandi ko umunsi umwe bazagera mu Burundi. Yavuze ko barimo gutegura ikintu cyiza ku butegetsi bw'u Burundi. Yavuze yuko abarundi batazabyemera, ndetse yemeza ko intambara izaba mbi cyane ndetse igakwira akarere kose. Mu gihe rero General Ejo Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bakomeje kuvuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nacyo cyemeje aya makuru. Mu itangazo ryasohowe kuri rigenekerezo rya kabiri, ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeje neza nta gushidikanya ko hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga yuko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi kandi ko zidateze kuvaho. Muri iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda baravuga yuko amakuru yose babonye yemeza ko imirwano irimo kubera muri Kongo itagamije guhangana na M23 gusa, ahubwo igisirikare cya Kongo, SADC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ngo bagombaga no kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Umugambi wa FARDC ndetse na SADC ngo ni ugutsinda M23 ndetse bagakomereza intambara yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarabyumvise ndetse twarabibabwiye kuri Iyakure TV, ubwo abasirikare ba SADC bazaga muri Kongo bavuze ko bagiye guhangana na M23, ndetse bamara kuyitsinda bakazamenyeshwa uwundi mwanzi bagomba kurwanya. Ubundi mwanzi rero bagomba kurwanya bavugaga nta wundi ni igihugu cy'u Rwanda ngo bagomba gushozaho intambara, maze bakanezeza Tshisekedi wabasabye yuko byanga bikunda bagomba kumufasha, maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero rwavuze ko aya makuru ruyazi, ndetse rwabonye ibimenyetso simusiga byerekana ko FDLR na FARDC muri iyi minsi ngo bari bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare ba Kongo ubungubu nabo ngo aho bari rwose barimo gutegura ibikorwa bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yarabyeruye ku mugaragaro avuga yuko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda byanga bikunda. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Bwana Patrick Muyaya we ntabwo abihisha rwose, avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakubita agatoki ku kandi ikavuga ko igiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rukavuga ko amakuru rwayamenye ndetse rukemeza ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigamije guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose byaturuka ku butaka bwa Kongo bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu Burundi naho ibintu byongeye kuba bibi cyane. General Neva yamaze guteguza abaturage b'u Burundi, yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi, ndetse abasirikare bamaze guteguzwa ko intambara ikomeye cyane irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Intwaro zikomeye cyane zamaze gushyirwa ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu bice bya Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu tundi duce twose u Burundi buhuriyeho n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya mbere haraye habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali. Iyi nama yari irongowe na General Ejo Ndayishimiye. Imyanzuro yayivuyemo nuko abasirikare b'u Burundi bagomba kuryamira amajanja kandi bakitegura kurwana intambara ikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyabwiwe ko kigomba kuryamira amajanja kandi kikarikanura. Babaye standby class 1. Ni ukuvuga ko abasirikare baryamiye amajanja umunota ku wundi bakwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyashyizwe kuri standby class 1. Ni ukuvuga ko baryamiye amajanja ku buryo bukomeye, ku buryo umunota ku wundi umugaba mukuru w'ingabo ashobora gutanga amabwiriza yo gutangiza urugamba. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ibikoresho bya gisirikare byavuye muri Kongo bigera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari indege z'intambara zavuye muri Kongo zigera mu Burundi. Abasirikare ba Kongo ndetse n'interahamwe za FDLR nabo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko barimo gukoresha ishyamba ry'ikibira, aho ngo bazagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero yose arimo kutugeraho arimo kuva mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Kongo arerekana ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hari icyuka cy'intambara. Buri gihugu kiravuga yuko umutekano wacyo ubangamiwe mu buryo bukomeye. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bo rwose bakerura ku mugaragaro bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatangaje kenshi ko umutekano warwo ari cyo kintu cy'ingenzi, ndetse u Rwanda rwatanze gasopo ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitazamugwa neza. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ndetse ngo izi ngamba zigomba kugumaho igihe cyose hakiri ibikangisho by'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe rero igihugu cya Kongo kivuga ko kizashoza intambara ku Rwanda, igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyinjiye muri uyu mugambi w'ubutegetsi bwa Kongo ugamije gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza ko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo burimo gushyigikira Tshisekedi kugira ngo bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, aho bukera iraza gusaza Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi arimo gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gufashwa n'ibihugu bikomeye byo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu ngubu hagaragaye urwikekwe rukomeye cyane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Iyakure TV aravuga yuko ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Perezida Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ngo yasabye Perezida Museveni ko yamutiza ubutaka maze abasirikare ba Kongo bakataka M23 baturutse ku butaka bwa Uganda. Ibingibi rero ngo Perezida Museveni yabiteye utwatsi, ndetse avuga yuko adashobora kwinjira muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo.
ngo byateje injyane zikomeye, ndetse Perezida Tshisekedi akaba yararakaye cyane akavuga ko Museveni niba yanze gufasha igihugu cya Kongo ngo abatize bazariyeri maze bagaba ibitero kuri M23 baturutse ku butaka bwa Uganda, ngo birerekana ko Perezida Museveni ashyigikiye M23. Amakuru yizewe ya Kure TV yamenye aravuga yuko kuva mu kwezi k'umunani abasirikare bakomeye ba Kongo bagiye bakorera ingendo mu gihugu cya Uganda. Abadiplomate bakomeye ba Kinshasa nabo bakoreye ingendo mu gihugu cya Uganda bagamije kuganira na General Muhozi ndetse na Perezida Museveni ku kungene igihugu cya Uganda cyafasha FARDC maze bakabatiza ubutaka bw'igihugu cya Uganda bakabwitorezaho, ndetse FARDC ikabukoresha igaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23 mu bice byegereye igihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko FARDC yashakaga kugaba ibitero mu mujyi wa Bunagana inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC kandi yashakaga kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe bya Canzu na Runyoni inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC yashakaga kugaba ibitero mu gace ka Sarambwe ndetse na za village zose zikora ku gihugu cya Uganda, ariko ikoresheje ubutaka bwa Uganda. Aya ngo ni amayeri yari yazanywe n'igisirikare cya Kongo, ndetse abajyanama mu bya gisirikare ba Perezida Tshisekedi bari bamubwiye ko guturuka ku butaka bwa Uganda bakarasa M23 aribyo byatanga umusaruro, maze ngo bakayigotagota bakayikubitiramo hagati. Amakuru yizewe agera kuri iya Kure TV aremeza neza ko ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Museveni yateye utwatsi icyifuzo cya Tshisekedi, ndetse amakuru yatugeraho akavuga yuko Perezida Museveni yeruye rwose akabwira Tshisekedi ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23 kandi ko ibyo barimo kurwanira byumvikana. Perezida Museveni n'umuhungu wiwe General Muhozi Kainerugaba ngo babwiye intumwa za Kinshasa ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora kurasa ku barwanyi ba M23, ndetse ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora gutanga ubutaka bwabwo n'ikirere cya Uganda ngo bikoreshwe mu kugaba ibitero kuri M23. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubungubu ibihugu byombi birimo kurebana yingwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kwikoma bikomeye Perezida Museveni. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko igihugu cya Uganda ngo nacyo ni nk'u Rwanda ngo bafasha abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23, ariko ngo kuba Uganda yaranze ko FARDC igaba ibitero ivuye ku butaka bwa Uganda nabyo ngo ni ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikiye abarwanyi ba General Sultani Makenga. Hari amakuru avuga yuko igihugu cya Kongo cyitwaje yuko kirimo gukorana n'igisirikare cya Uganda mu kurwanya inyeshyamba za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Museveni, maze ubutegetsi bwa Kongo bukagendera kuri iyo turufu ngo kubera ko bakorana mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu ntara ya Ituri ngo noneho banakorane mu kurwanya M23. Ubutegetsi bwa Uganda rero bwabiteye utwatsi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko ingabo za Uganda zishobora rwose kwirukanwa mu buseruko bwa Kongo vuba na bwangu, aho zafatikanyaga n'igisirikare cya Kongo mu guhiga bukware inyeshyamba za ADF zibangamiye ubutegetsi bwa Kampala. Amakuru yizewe agera kuri iya Kure TV yemeza neza ko Perezida Tshisekedi ubwiwe yihamagariye kuri telefone Perezida Museveni akamusaba yuko babatiza ubutaka bwa Uganda bakabukoresha nka bazariyeri bagaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Gusa Perezida Tshisekedi yangiwe icyifuzo cyiwe. Perezida Museveni ngo yagiteye utwatsi, ndetse yemeza neza ko aba barwanyi ba M23 ibintu barimo gusaba ari ibintu byumvikana, ndetse ko ikibazo cyabo gikwiye gukemurwa hakoreshejwe inzira ya politike.
Perezida Museveni ngo yagiriye inama Tshisekedi rwose yo kudakoresha intambara ahangana na M23, ndetse ngo Museveni yaba yarabwiye Perezida Tshisekedi ko atazatsinda bariya barwanyi ba M23 nakomeza kubishoraho mu buryo bw'intambara. Kuba rero igihugu cya Uganda cyaranze icyifuzo cy'igisirikare cya Kongo ngo byateje indyane zikomeye. Ubu ngubu igihugu cya Kongo n'igihugu cya Uganda ngo ntabwo barimo gucana uwaka. Umubano wabyo ngo wajemo agatotsi, ndetse barimo kurebana y'ingwe, aho ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bubona neza ko Perezida Museveni yanze icyifuzo cyabwo kubera ko ashyigikiye aba barwanyi ba M23. Hashize imyaka igera kuri 2 imirwano irimo kubica bigacika. Kuva M23 yakwigarurira umujyi wa Bunagana, abarwanyi ba M23 bigaruriye ibindi bice byinshi byegereye igihugu cya Uganda. Ngo byari kuba byiza rero iyo FARDC ituruka mu gihugu cya Uganda maze igakubita M23 iyiturutse mu mugongo, abandi nabo bagaturuka mu bice bya Sake maze ngo bakayihurizamo hagati bakayicucuma ikabura amahungiro. Sosiyete sivile muri teritwari ya Rucuru ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bahwemye gushinja igihugu cya Uganda gufasha abarwanyi ba M23. Sosiyete sivile yakunze kuvuga yuko amakamyo yuzuye abasirikare ba Uganda anyura ku rubibe rwa Bunagana akinjira mu bice bigenzurwa na M23, ndetse ngo abasirikare ba Uganda nibo bafashije M23 kwigarurira umujyi wa Kicanga ndetse na Kiwanja. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bapfiriye muri Kongo ku bwinshi. Amakuru twamenye aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga 700 baguye mu buseruko bwa Kongo mu ntambara zikomeye cyane bahanganyemo n'abarwanyi ba M23. Amakuru mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko aba basirikare benshi muri bo baguye muri Kongo, ibiziga byabo bitigeze bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gatondo ko kuri irigenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ku isaha y'isa 1:50 z'agatondo nibwo ibiziga birenga 230 by'abasirikare b'u Burundi byinjiye mu gihugu cy'u Burundi bivuye mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga 230 byavuye mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo maze byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko byaje mu makamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Kongo ariyo yazanye ibi biziga by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko bimwe muri ibi biziga byanyuze mu gace ka Gatumba ndetse bikaba byerekeje muri Cibitoke, mu gihe ibindi biziga nabyo bivugwa yuko biri mu gace ka Rumonge. Bibaye ubugira gatatu ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bitahukanwa bivuye muri Kongo bigashika mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi muri ibi biziga byarashyinguwe ku itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda mu gace ka Bubanza. Amakuru twamenye nuko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba itigeze ibimenyeshwa. Nta musivile n'umwe yigeze arekurirwa kujya gushyingura umuntu wiwe waguye mu buseruko bwa Kongo. Imiryango y'abafite ababo baguye muri Kongo ikomeje kuboroga ndetse ikomeje gutakambira Generali Ejo Ndayishimiye kugira ngo ayemerere ijye gushyingura abayo maze bagire agahinda, ariko banamenye yuko ababo bashyinguwe. Kugeza ubu nta musivile aremererwa kujya gushyingura uwe. Ntabwo bemerewe kubaririra ndetse nta n'imiborogo yemewe ku basivile baririra abana babo baguye muri Kongo. Abagiye bashyingurwa mu Burundi bose byakozwe mu kinyegero, ndetse igisirikare cy'u Burundi nta musivile n'umwe n'uyu rudore kigeze kirekurira kujya hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe ya kure official yamaze kumenya nuko mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 2 ibiziga birenga 230 by'abasoda b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Kongo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
byinjiye mu Burundi bivuye mu gace ka Bukavu aho byari bimaze iminsi birimo gukusanywa. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 batanze uburenganzira ku basirikare ba MONUSCO gukoresha inzira yo mu kiyaga cya Kivu, maze bagatwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bakabivana mu mujyi wa Goma babyerekeza mu mujyi wa Bukavu. Hari ubwato bwa MONUSCO bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva mu nkengero z'umujyi wa Goma bwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ubu bwato bwari burimo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi bapfiriye hariya mu mujyi wa Goma mu mavuriro, abandi bakaba baraguye mu nkengero z'igisagara cya Goma. Amakuru twamenye nuko MONUSCO yagejeje ibi biziga mu mujyi wa Bukavu, bakabyongeraho ibindi biziga byavuye mu bice bya Minova ndetse no mu nkengero zaho. Ibi biziga byose rero byababaga 230 byavanywe mu gace ka Bukavu bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko amakamyo yabyinjiranye mu Burundi ari amakamyo y'igisirikare cya Kongo yarari mu mujyi wa Bukavu. Imiborogo rero ikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwabemerera bakajya guhamba abana babo ndetse bakemererwa kuririra abana babo baguye mu buseruko bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe mu basivile afite uwe waguye muri Kongo yemererwe kubivuga cyangwa se ngo yemererwe gukora ikiriyo amuririre nk'uko bisanzwe mu muco w'ikirundi. Amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko abana b'u Burundi benshi baguye mu buseruko bwa Kongo. Imibare iva mu gisirikare cy'u Burundi kandi imibare twavanye mu masoko yizewe yemeza neza ko abasirikare barenga 700 b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Kongo. Abarenga 1000 barakomeretse mu buryo bukomeye. Izi nkomere zimwe ziracyari mu mujyi wa Goma, izindi zagiye mu mujyi wa Bukavu, ndetse hari izakomeretse mu buryo bukomeye cyane zamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega rwose ntacyo bwitayeho, ahubwo ko burimo gutegura kongera kohereza abasirikare b'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko abasirikare 5000 b'u Burundi barimo gutegurwa kugira ngo bajye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngo bagiye gucungera umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko uyu mupaka abasirikare ba Kongo bagiye kuwucunga mu buryo bukomeye, ndetse bakanacunga umupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko mu gatondo k'irigenekerezo rya kabiri ibiziga birenga 230 by'abana b'u Burundi baguye muri Kongo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko inzego zijejwe umutekano zari zakajije umutekano hariya mu gace ka Gatumba ndetse no mu bice byose aho iyi miduga yagiye inyura. Iyi miduga y'igisirikare cya Kongo yagaragaye ku mabarabara hariya muri za Cibitoke, ndetse abanyagihugu baravuga yuko biboneye amakamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Kongo arimo kwinjira mu Burundi. Nta kabuza rero ibi biziga nabyo bizakingurwa mu kinyegero nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Ubutegetsi bw'u Burundi bwarungitse abasirikare muri Kongo, ariko benshi mu basirikare b'u Burundi bagiye batabaza bavuga yuko bamerewe nabi cyane mu mashyamba ya Kongo. Kugeza ubu ngubu abarenga 600 baratorotse igisirikare cy'u Burundi, abandi benshi M23 yabafashe matekwa. Kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa amatekwa n'inyeshyamba za M23. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Banyarwanda, kubitwa tutangire kuboroga. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi.
kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro, ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere. Tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura akantu mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera. Ku bw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. Indege eshatu z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ejo Ndayishimiye i Bujumbura. Ndasubiramwo. Indege eshatu z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ejo Ndayishimiye i Bujumbura. Amakuru atugeraho aravuga ko muri izi ndege harimo indege ebyiri zikomeye cyane z'intambara ndetse n'iyindi ndege yari itwaye ibikoresho by'intambara byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko intwaro zikomeye z'igisirikare cya Kongo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege itwara imizigo yaraye igeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ejo Ndayishimiye itwaye intwaro nyinshi z'igisirikare cya FARDC zamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure TV aravuga ko izi ntwaro zije zisanga izindi nyinshi zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Kongo kirimo kohereza intwaro mu Burundi ndetse indege z'intambara za FARDC nazo zaraye zigeze ku kibuga cy'indege. Amakuru atugeraho aravuga yuko FARDC irimo kurungika ibikoresho by'intambara mu Burundi ndetse Kongo n'igihugu cy'u Burundi ngo bakaba barimo gutegura intambara ikomeye cyane, aho Tshisekedi yavuze yuko azagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu perezida Tshisekedi kandi yivugiye mu majambo yiwe ko azafasha interahamwe za FDLR ndetse agafasha umuntu wese ufite umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaramaje mu gushyira mu bikorwa umugambi wabo. Amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho bya gisirikare byinshi bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara nazo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Inzobere mu bya gisirikare za FARDC ngo zamaze kunoza umugambi wo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu abasirikare ba Kongo barenga 4,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse amakuru atugeraho aravuga ko bakomeje kuronka imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira, aho barimo gukorana n'interahamwe za FDLR bagakorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gutegura imigambi mibisha, aho Tshisekedi avuga yuko arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yizewe yaraye atugezeho aremeza neza ko indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ejo Ndayishimiye i Bujumbura. Izi ni indege zaje zikurikirana n'izindi ndege ebyiri zegeze kugwa kuri iki kibuga cy'indege i Bujumbura zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ndege ari zimwe mu ndege zaguzwe mu Burusiya ndetse bikaba bikekwa ko harimo n'indege yaba yaraguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo kurundanya ibitwaro by'intambara ndetse bikaba birimo gukusanyirizwa hafi y'ishyamba ry'ikibira. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi ba Kongo barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu mugambi wa Tshisekedi ndetse na General Ejo Ndayishimiye, aho batangaje yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru yatugezeho kandi aravuga ko mu ntwaro zikomeye zageze mu Burundi harimo imbunda zikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze iminsi bugura irya nino mu makungu.
biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi kidafite amahera ahagije yo kugura ibikoresho by'intambara. Ubu rero igihugu cya Kongo kikaba kirimo gukoresha ubushobozi bwacyo bwo kugura intwaro nyinshi, bakaba rero barimo kuzizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe ya Kure TV yamenye yemeza neza ko Tshisekedi ndetse na General Neva bemeranijwe yuko ubutegetsi bwa Kongo buzagura intwaro nyinshi zishoboka maze bakaziha igisirikare cy'u Burundi, maze nacyo kigafasha FARDC, maze ngo bagahangana n'umwanzi wa Kongo ariwe M23 ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu byombi bishinja ko u Rwanda rubatobera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Gitega bushinja u Rwanda yuko rufasha abarwanyi ba Red Tabara bakorera muri Kongo, ndetse aba barwanyi ngo bakaba bahabwa imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda. General Neva yegeze kubitangaza ku mugaragaro, avuga ko Red Tabara itorezwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yahawe indaro mu Rwanda ndetse itozwa ibikorwa by'iterabwoba, maze ngo bakabarungika mu gihugu cy'u Burundi kujya kwica abene gihugu b'u Burundi. Aya ni amajambo yatangajwe na General Ejo Ndayishimiye, aho avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'ikiyorobetsi, ndetse ngo u Rwanda rufasha aba barwanyi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwarungitse abasirikare muri Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye Kongo, ndetse amaraporo ya Loni nayo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 binjiye ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi rero agafatira kuri aya maraporo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bakwiye kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwararahiye burirenga, buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, bushinja ko u Rwanda rufasha M23 ndetse ko u Rwanda rukomeje gutobera Kongo mu buseruko bwayo. Ibirego by'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, u Rwanda rubitera utwatsi, ndetse u Rwanda ruvuga ko ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo biterwa n'imiyoborere mibi y'abategetsi ba Kongo bananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani, ndetse u Rwanda rukavuga ko ruhangayikishijwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero icyuka ni kibi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Hari icyuka cya kwega nkwege hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abihwezi vya politike barabona yuko inyifato ya Tshisekedi ndetse na General Neva ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Kongo iramaramaza ikavuga yuko izatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo rugatanga gasopo rukavuga yuko umuntu wese uzahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azabona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, interahamwe za FDLR zikomeje kuryamira amajanja mu kibira, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko indege z'intambara ndetse n'indege itwaye ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Kongo bikagera ku kibuga cy'indege i Burundi. Ibingibi rero birerekana ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse na General Ejo Ndayishimiye. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ukorera muri Cibitoke amaze iminsi abona abasirikare benshi ba Kongo binjira hariya mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko abasirikare ba Kongo ubungubu bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakamyo menshi atwaye abasirikare akomeje kugera muri Cibitoke, muri komine za Bukinanyana ndetse na komine za Mabayi. Amwe mu masoko yacu aherereye muri komine Rugombo aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo barimo kugaragara muri kariya gace, ndetse interahamwe za FDLR nazo zikaba zirimo kugaragara muri kariya gace mu gihugu cy'u Burundi, aho zirimo gusatira urubibe rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwivangwamo n'abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gusatira urubibe rw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ntara za Kirundo, muri za Cibitoke ndetse no mu Kayanza harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye, kandi bano basirikare barimo barasatira urubibe rw'u Rwanda.
Amakuru atugeraho aravuga yuko Uburundi na Kongo barimo gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane rero mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ibintu birimo guhindura isura aho ubutegetsi bwa Kisekedi burimo kohereza indege z'intambara mu Burundi, ndetse ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC nabyo bikaba birimo kugera mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuzagaba ibitero biturutse mu Burundi maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.